Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV. Amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze mu kiganiro cacu cuno musi mu ntumbero yo gushishikara gutera ryarenga canke se gutera ijoro ijambo canke se gutera umutaga ijambo bivanye n'amasaha ukurikiranye kino kiganiro kumbure vyose birashoboka kugira ngo dushishikare kwigishanya kwibukanya biciye muri bino biganiro vyacu vy'iterambere ryo mu buryo bw'amagara yacu mu buryo bwa misi yose amagara yacu mu buzima bwacu bwa misi yose. Muraza ko ngaha dusanzwe ducisha ku biganiro vy'iyobokamana hamwe n'ibiganiro vy'amagara meza mu ntumbero y'inyigisho hamwe n'impanuro zodufasha gushishikara gutera imbere muri izo novuga ngo muri izo mpande zose uko ari zibiri. Twagomba rero turabire hamwe amajambo amwe ariko mugabo kandi imbere yuko tuyaraba abakera barayamaze ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe, bariko barerekana yuko ukuntu umuntu ameze mubana muganira mwamana kenshi nawe bikwempakta bikugira ko uruhara bishobora kuguhindura umuntu mwiza canke mubi. Bavuze suneba mugabo ngaho ni muntu mbere yo kwerekana yuko uwo suneba ari umuntu afise ingeso mbi, ari umuntu yitwara nabi. Hanyuma iyo mugirirana imigenderanire, iyo mwamana, iyo mugendana kenshi, iyo ari we novuga ngo mugenzi wawe wa hafi bakadasohoka, novuga ngo mukundana nk'abavukana, usanga rero uyo muntu ingeso yiwe yagizene yakwandukiye. Ya Bibiliya nayo duhora dusoma kumbure mu biganiro vyacu no hirya no hino aho namwe bwimusengera, harimwo amajambo avuga ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Aho naho nyene nibaza ko bisiguritse aba bariko barerekana yuko umuntu mubi ingeso yiwe mbi usanga yakwandukiye. Ngaha rero turafise amajambo yavuzwe n'uwitwa Jim Rohn. Uwo Jim Rohn yavuze ngo fréquentez les gens qui ont quelque chose de valable à partager avec vous et leur impact restera plutôt significatif sur votre vie bien longtemps après leur mort. Munyemerere tuyasubiremwo ano majambo mwumve ingene avuga, hanyuma duhave tuyavuga mu Kirundi. Avuga ngo fréquentez les gens qui ont quelque chose de valable à partager avec vous et leur impact restera significatif sur votre vie bien longtemps après leur mort. Mu Kirundi twovuga ngo uyu Jim Rohn yavuze ngo nugiriranire ubucuti canke imigenderanire n'abantu bafise ikintu kizima gishobora kugira ico kikungura, bashobora gusangira nawe ibintu bizima, ibintu bikungura, ibintu biguteza imbere, ibintu bigira ahantu habi bigukuye bikagira n'ahantu heza bigushikanye, ngo niho uruhara rwabo ruzoguma rufise agaciro ku buzima bwawe n'inyuma y'urupfu rwabo imyaka myinshi. Fréquentez les gens qui ont quelque chose de valable à partager avec vous. Fréquentez, nugiriranire imigenderanire, nugerageze kwamana n'abantu, nube hafi y'abantu, nugendane n'abantu bafise ico bashobora kugusangiza, bashobora kuguhanura, kukwigisha, gusangira nawe mu buzima bwawe bwa misi yose. Ngo hanyuma ni wabikora gutyo ngo niho ngo impact yabo, uruhara rwabo, ico bakumariye n'uwo wanashaka ngo kizoguma gifise agaciro kandi kizomara igihe kininiya n'inyuma y'urupfu rwabo aho bazoba baramaze gupfa. Aya majambo rero muri ya ntumbero rero twavuga ngo umugani ugana kariho, aya majambo aduhanuriye ngo gufrekanta, kugiriranira imigenderanire, kunga ubumwe n'ubucuti n'imigenderanire n'abantu beza bafise imico myiza, bafise ikintu c'agaciro bashobora kutumarira, bashobora kuduhanura, bashobora kutwigisha, kuko ico kintu bazoba batumariye mu buzima kizoguma gifise agaciro n'inyuma yuko bazoba baramaze gupfa, naho hazoca imyaka myinshi
barapfuye batakiriho, mugabo tuzoguma tuvuga ngo banaka batubereye abantu beza. Ibi bintu rero nizera neza ntakekeranya yuko vyumvikana kandi bitahuritse. Umuntu yava yumvira ngo none birabaho yuko umuntu ashobora gufrekanta abantu babi. Birashoboka cyane kandi baza ko mumaze kubibona, ugasanga umuntu afise abagenzi badashoboka. Kundi yavuze ngo abantu inshobokable, ariko iryo jambo ni hahandi nyine abantu bashobora kurema amajambo nayo ubundi nta ikirundi kivaza n'igifaransa muri ubwo buryo ngira ngo nibindi bindi, ariko mugabo kandi birashoboka kandi biremewe. Rero ugasanga umuntu afise abantu bibigonde, abantu badashoboka, abantu b'imico mibi, abantu b'ingeso mbi. Ugasanga umuntu yitwa ngo n'umuntu novuga ngo umunyemere dukoresha yamvugo yo kuvuga ngo uyu muntu ngo numurokore canke ngo numukizwa, mugabo ugasanga abagenzi biwe n'abantu badashoboka, n'abantu uvuga ngo abantu harumogi, abantu bibera hariya mu maboîte de nuit, abantu bakora ubumaraya mbere bimaze kuba bizwi, abantu bambara uko bigombeye, abantu badashoboka atakintu na kimwe bimariye, atanikintu bumarira n'umuntu n'umwe. Hanyuma mwaganira na wa muntu none nka naka byagenze gute ngo mugiriranire ubugenzi, naka ni umugenzi wawe bigenze gute, mu gihe tuzi ko bya vyigwa bya sociology vyemeza yuko burya abantu kugira ngo babane neza, abantu kugira ngo bagire novuga ngo umubano mbere ushobora no kumara igihe kirekire ukaramba, bategezwa ko bafise ivyo bahuriyeko. Umuntu atakintu na kimwe muhurijeko ntibikunda yuko mwisanga muri meme groupe sociale, kumbure munyemere mve gutyo ngo muheze mubane neza bikunde, mu gihe umwe avuga igifaransa akavuga ikirundi, nukuvuga mutavuga rumwe, mu gihe umwe akunda ibikanyu nawe akakunda ibishushe, kandi bidakunda yuko ibikanyu n'ibishushe bihurira mu isahani imwe, hanyuma ngo biheze bikunde yuko ukeneye ibikanye arobanura ibikanye, ukeneye ibishushe nawe arobanura ibishushe gusa. Rero ngomba kuvuga iki, ngomba kuvuga ngo birakunda, birashoboka ugasanga wewe nawe mu bagenzi bawe ufise nuvuga ngo nabagenzi bari toxic, nabagenzi bari mw'ubumara, nabagenzi bashobora konona ubuzima bwawe. Ugasanga uri umwigeme canke uri umuhuru umusore, mu bagenzi bawe nabagenzi ubona yuko badashoboka. Uyu yatanze impanuro aravuga ngo nugumane n'abantu, ugiriranire nta munyamane mukoresha rino jambo, nucudike n'abantu bazima bashobora kugira ikintu basangira nawe, bashobora kugira ico bakumarira, niho ico bakumariye kizogumana nawe, kizosigana nawe, n'igihe batazoba bakiriho coco ico bakumariye kizoramba, kizogumana nawe kandi kizokugirira akamaro naho batazoba bakiriho. Kubwiyo ntumbero rero nibaza yuko bica vyumvikana, nta muntu yarakwiye guhitamwo nabi abagenzi, kuko ni wahitamwo n'abagenzi uzosanga umugenzi mubi iyo utamuhinduye ngo ave mu bubi abe mwiza, ahubwo wewe uzosanga ari wagukwegeye mu bibi, usange wewe wari umuntu mwiza nawe uciyuba umuntu mubi. Ku bantu rero bipfuza gutera imbere, ku bantu bipfuza gushika kure mu buzima, ku bantu bipfuza gushika ku ndoto zabo, ku bantu bipfuza gushika kuri yambo na kazoza y'ubuzima bwabo mu myaka iri imbere, bakwiye guhera ubunyene bagira ikintu novuga ngo co guhitamwo gucudika n'abantu bazima. Tuvuze abantu bazima tukavuga abantu bafise ikintu bashobora kukumarira. Abantu benshi mwaca mwimvira ngo ni ukucudika n'umuntu afise amafaranga. Oyaye, umuntu arashobora kuba adafise amafaranga mugabo akaba afise mu mutwe hazima, ukaba wo muhanuza akaguhanura impanuro itotuma ugwa mu manga. Uyo muntu ni umuntu muzima, kubera kugira ngo abe muzima, kugira ngo abe afise ikintu cyo yokumarira, ico yo gusangiza, yo guha, yo kuronsa, simpaka ngo abafise amafaranga gusa, ahubwo nivyo bitekerezo, ivyo vyiyumviro bizima, izo mpanuro nzima, ni ikintu gihambaye gishobora kugira influence positive ku buzima bwawe. None rero kubw'iyo mpamvu urabe abagenzi ufrekanta, urabe abagenzi mucuditse, urabe abantu mucuditse abaribo ko ari abantu bazima mu mutwe, mu nyifato, mu mvugo, mu ngiro, mu ngendo, mu kibano,
bashobora kugira ikintu b'impacta ku buzima bwawe hanyuma ukazokigumana ukazobana naco imyaka n'imyaka. Mu bo twabanye muri kahise mbere wanashaka nkiri muto ndibuka yuko ico gihari muri inférieure imyaka yo kuva muri za 8e 9e 10e abo bantu hariho abantu nibuka niyo duhuye bambwira bati wewe warampanuye, wewe wambereye akarorero keza, wewe cagihe nagomba nzimire, cagihe nagomba mpitemwo nabe, ariko ubuya ibintu vyarahindutse kubera yuko ntahisemwe nabi kiriya gihe byamfashije gushika ku gihe cyo guhitamwe neza. Urumva rero yuko ari nkenerwa. None rero bakunzi ba Ntamvu Data TV, aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye, twiteze yuko mushishikara kubana natwe no mu biganiro bindi byose bisanzwe bicishwa kuri Ntamvu Data TV. Jewe jamye Imana namwe ntamanye namwe ndabikebanuye naho ubutaha.